Reka mbaramutsa bo muri Info Plus mbifuza amahoro n'umugisha, yego no kururanirwa no kugubwa neza mu mirimo yanyu yose. Yego hanyuma ikiganiro mwakoze kuri uyu munsi ejo haheze kuko ndabona buramaze kwira cyane, tugeze mu wundi munsi, tugeze mu masaha yo kuwa gatatu. Hariho mboneye akaryo ko kumva ikiganiro mwakoze muri kino gitondo cyo kuwa kabiri. Mbega batowe barakora ibikorwa batorewe? Mwatanze uburorero bwinshi, mwavuze byinshi ku bashefu do quartier, kuri ba nyumba kumi, ku bashinga amateka batoreguye mu gihugu hagati bariyo baba bagatorwa nabi wabo, hanyuma bakibera mu gisagara. Ntibakora ibyo bagomba gukora, ntibakorera bene igihugu bagomba gukorera. Mwanakoze kugwaruka rutoroka igihugu, rukaca mu binywabi, rukaja hanze kurondera ubuzi. Ndashaka kuvuga kuri kino kiganiro muri make, ariko ibyo ngiye kuvuga murambabarira kandi murihangana. Ni ukuri, ariko gushobora kubabaza abantu batari bake kuko batazi uko kuri iyo kuva niyo kurya. Benshi ni imikangara, ni imisore, ni inkumi, ni ugwaruka, bumva ibintu bakabifata uko nyine, bakabona ko ariyo majambere, batazi ko ariyo majanyuma. Ngo mbabwire igituma abantu badashobora gukora ibyo batorewe, kandi niko kuri, kandi ntabyo bazoshobora gukora bikiri uko biri uyu munsi, ntibizonashoboka. Nawe menyesha amakuru, nawe musesanguzi, uyu munsi twogutora kuba maire de la ville ngaho i Bujumbura, ntiwoshobora gushika ku migambi abanyagihugu bagutoreye, kubera ko biri uko bikiri uyu munsi. Muvyo ngiye kuvuga abantu ntimunyankire, ibyo ngiye kuvuga niko kuri, ariko mubyiyumvire ko, mutiyumviye ko ngwanije ivyiyumviro byanyu byiza, kandi ni byiza kuko nibyo mwakuriyemo. Ikintu gituma abantu badakora ibyo batorewe si kindi, muri make ni iki kintu mwise, mwasanze twita kandi byiswe demokarasi. Systeme de gouvernance yazanywe n'abazungu yitwa demokarasi, nicyo kintu gituma umuntu atazoshobora gukora ibyo yatorewe no muri Afurika ibikiri uyu munsi. Abazungu bazanye demokarasi bayikuye iwabo, ariko biwabo ntayo bakora, bayitaye muri Afurika kugira ngo bashobore kuyobora Afurika mu bujuju bw'abanyafurika. Babonye ko abanyafurika ari bijuju, batabwenge bagira, kugira ngo babibe ibintu, kugira ngo babakoreshe, kugira ngo bagire ibikoresho, babazanye muri ico kintu cyitwa demokarasi. Iyi ni systeme Satani akoresha mu gutwara isi, kuko Imana ikoresha dictature, Satani nawe agakoresha demokarasi kugira ngo abeshe abantu, babereke ko bashobora kwiganzura umuntu wese abashira ku gitugu. Mu kwiganzura rero umuntu wese agushira ku gitugu, bituma wisanzura, ugakora ibyo ushaka, ukavuga ibyo ushaka, ngo ufise droit yo gutora uwo ushatse, ufise droit yo kuvuga ibyo ushatse, ufise droit yo gutora uwo wipfuza. Ujya muntu wipfuza ujya kumutora kubera yakubeshe, kubera yaguhaye inzoga, kubera ntabwo afise ubushobozi bwo gukora bijya umutoreye. Mubyumve neza, abantu ntibatorwa kuko bazi ubwenge, batorwa kuko bafite akarimi gasosa ko kubesha. Abantu ntibatorwa kuko bashoboye, bafise compatibilité y'akazi batorewe. Batorwa kuko bafite amafaranga basororeye abantu mu kirabo, babaguriye utuntu bari babuze muhiri mu ngo zabo, baguhaye udufaranga ukajya gusimukara ruriye, mwahuriye kwibarabara akaguha itike gushika niyo wagomba kujya wari wayibuze, cyangwa wagomba kuhagenda n'amaguru kuko gushaka ko rijyajwe.
nk'uko mwabivuze biriya bintu byose yadepanshije yatanze kugira ngo atorwe, najya muri burya butegetsi agomba kubyisubiza. Ntiyatowe ngo gukorere, yatowe ngo arye. Ntibatorwa kuko bafite ubushake bwo guteza imbere igihugu, batorwa kugira ngo buzuze imifuko yabo. Niyo mpamvu basohora imifuko yabo bakagurisha amatongo, bakagurisha ibitungwa, bakagurisha utuntu batunze mu nzu kugira ngo mubatore, noneho babyiriye inshuro zitanu. Kandi ikiringo ni gito, imyaka 5 agomba kuba yishubije ibyiwe, hanyuma akaba yakoze imigambi y'iterambere yatorewe, kuko ntazi yuko ejo azosubira gutorwa. Nta mwanya afise wo gukora ibyo mwamutoreye, afise umwanya wo kwisubiza ibyo yadepanshije, ibyo yatanze kugira ngo atorwe, afise n'umwanya wo kurondera umurengera. Muri ako kanya niko kanyaronse, profiter de l'occasion quand il est temps. N'umukongomani yaririmbye iyo ndirimbo, ariko araprofita. Iyi myaka 5 ni mike, ntashobora kuba yigaruye ibyo yisubije ibyo yatanze mu gutorwa, hanyuma ngo yongere aronka umurengera w'ibyo, aronka inyungu y'ibyo yatanze. Hari ukubyisubiza, hakaba n'inyungu. N'urucuruzwa ugomba kugarura umutahe ukabona n'inyungu, hanyuma urangije kunguka ukabona umusesekara. Ubonye uwo musesekara ucugira umurengwe, ugaca utangura guhonyanga abantu kuko wayaronse. Rero aho kuronka uwo murengwe, ageze ku musesekara imyaka ibimuheranye, aca yongera gukoresha umutahe kugira ngo abinginge mwongere kumutore, asohora uwundi mutahe, abaho utundi tuntu abesha abandi bantu, arondera akarimi gasosa. Nico gituma badashobora gushika ku byo batorewe. Namwe mwabivuze ko mwagize neza, nashaka kubakuya kuri runo ruhande. Rero igihugu ntikizigira gitera imbere kigitwagwa mu buryo bwa demokarasi y'imyaka 5, imyaka 7 perezida yihaye. Ntibikunda, ntababa barashuronka bijya bintu byose. Niyo mpamvu ubona hajya haraba ibintu byo gukurana mu buzi, kugira gutya ugasanga bihombeyemwo, wundi ati none naka ko bihombeyemo genda hagiye sinonyaragasa kugira ngo ndabe ko nzokugwamo nanje twanje natugaruye, nanje sinze ejo ko nzoharambira. Urumva nibyo. Ariko yo hari intwaro ivuga ngo ndafise imyaka yo kurambe mu gihugu, nzokora. Arakora by'ukuri, akaronka utwiwe, abazi nejo ko azonotora kwa, kandi uko arazi ku gihe kiriho, akaronka n'ingene akorera abanyagihugu. Niko ibihugu byagiye bitera imbere. Urabe akarorero ngaho mu Burundi, nuko benshi mwarutse vuba ntavyo munsi, ntabyo mvuze cyane, sindabyinjiyemwo, abantu benshi twobipfa. Inyubako nyinshi ziri ngaho, uretse inyubako zubatswe n'abantu ku giti cyabo kuko baronsa ko basahura, ariko urabye inyubako zifitiye umumaro munini igihugu n'abene gihugu bose muri rusange, zubatswe kera cyane ku ba perezida bo hirya cyane, kuko babona ko bagifise uburambe, batari bazi ko bazokubitwa amakudeta, batari bazi yuko bahazobana demokarasi. Bavuga bati turacarya, reka tube turakora niki naco, turacarya, reka nta n'uri ko aratwagaganya, dutwara kubw'igitugu cyacu. Rero nico kibituma sinzi uko tuzobigenza kugira ngo dukorere igihugu, kuko ibyo biracahari, birakomeye. Reka nsimbire nyarutse ku laba basore batoroka igihugu. Ntuzoreka gutoroka igihugu cy'u Burundi. Jewe natanguye kuba ndonka pasiporo mu Burundi ari 5,000 inshuro 5, kandi utahatonze n'umurongo, ukagenda ufise ibyangombwa begzija kugira ngo uronke pasiporo, ukabironka, ukabirondera, ukabironka, ukagenda ukandikisha pasiporo, ugashikuti nifuza bahaguha formulaire ukuzuza, hanyuma bakakwaka amafaranga akenewe, ukishura, bakaguha kitanse y'ayo mafaranga, bakaca bakubwira ngo uzoze ku munsi uyu. Ni iminsi 2 baguha cyangwa 3, ariko wa kabiri cyangwa ku wa mbere uzoze ku wa 4 gutora pasiporo. Wagenda werekana kitanse baguhaye, aho bazishira, bazidepoza ko nyene bisanzwe, bakaguha pasiporo yawe.
hanyuma ukaja ushaka ukakabiza n'ibi by'amashirahamwe ntabyo ari ahantu hose wajya wakabiza. Ariko uyu munsi uravye amafaranga pasiporo iriko n'akazi imisoro ironka nihejeje amashure n'amafaranga uburyo baronkamwo amafaranga ntibashobora kwigurira pasiporo, ntibishoboka. Abayigurira bose n'ibintu yonona muhiriwe agurisha, niba ise afise agatungwa kamusaba we ntiyaronse n'umwanya wo kuronka agatungwa karagoye nta naho ukawororera, urabona ko ari ibibazo. Rero urugwaruka iwabo ntibagifise aho barima, ntibafise umutahe ngo acuruze, yize n'ishuri ku bibazo, bise na nyina abavyeyi canke imiryango ihangayitse cyane kugira ngo aheze niyo segondere. Iyaheza agaca aza kwicara ahantu na ba bantu b'abavyeyi bikokora bakagurisha n'agatongo kugira ngo yige cyangwa bakagurisha udutungwa cyangwa se utundi tuntu, akasanga ntacyo yimariye. Kuja uve mu Kirundo uje gutondera pasiporo ukwezi Bujumbura uzorara hata muryango ufise. Uwo muryango uzokugaburira iki nimba bari Bujumbura? Aho baryama naho n'ikibazo urabibona nawe mu Bujumbura, kugira ngo umuntu n'umufonctionnaire atari umuhokadre kugira ngo araze umuntu indwi yose arondera pasiporo nta niyazopfa aronse, nayo mahera yo kwirondera ntayazobona, n'ahazorara ntahafise, nta n'umuryango afise Bujumbura azorarako. Iyo pasiporo uzova mu Kirundo uzova Makamba, n'Cibitoke ni hafi na Bubanza data wanje, tureke Kayanza na Ngozi, tureke Karusi na Muyinga. Uzogenda Bujumbura uronke pasiporo gute? Niyo tika tayironka uzobaho gute? Urumva ko ari ibintu bigoye. Rero iki ni ikintu abayobozi b'igihugu bobona bati abantu ntibafise uburonderero, urwaruka ntirufise uko rwigira, abantu baragowe, biga bagowe, ntibafise bakabakorera. Ejo naravuze nti ahubwo hari iganiro nacishijemo navuze ndavuga nti ahubwo nibakoranye urwaruka, mvuga kuri bijya by'aba M23 baja kurokwita abantu, kavuga muvuga ngo babaha amahugurwa babaha ni babaha amahugurwa akomeye narakivuze yo kurondera ingene barema ubuzi, baronka ingene bisumamwo, bahita baja kwiyahura. Benshi n'abutazi hari n'abagwa mu nzira bicwa kubera batagira ibyangombwa, bakabagiriza ko ari bisuma, bafashwa ata byangombwa bakabica mu bindi ibyo bihugu bakabata. Benshi imiryango ikagira ngo yagiye gupagasa nk'abandi, nawe yaguye mu nzira kubera ata cyangombwa yari yahuye. Urumva ni ibintu byinshi. Iyo pasiporo uzoyironka muronke n'itiki kujana hanze, hanyuma akaziga nako wafisabye baguha. Si ibintu byo buja gupagasa ntufise icyo urya, bariyahura kubera ubwo bukene. Leta niyigisha abantu kurema mu buzi mu gihugu kubera ubuzi ari buke, nigabanya uburyo bwa pasiporo. Raba ibindi bihugu byinshi amapasiporo atangirwa ku migwa mikuru y'amaprovinsi, ariko mu Burundi mpaka Bujumbura urabona ni ikibazo kiremereye. Mu byumbe bagenda biyahura muri ubwo buryo atani ibyangombwa. Ubirose ni ubuntu abagiriwe kuba agifise agahengekezo ko kuronka ako gapasiporo. Rero ahubwo kugira ngo uje mbega ibaze bwana Musesangutse, uzoja kubwira umuntu gute ngo nshike kuri ambasade, menye iri hehe, ni déplacer gute muri Nairobi, ni déplacer gute muri Dar es Salaam? Urazi ko hameze Dar es Salaam urageze, nzokwideplacer gute, ndahamenye gute, ndahashike gute, nkoresheje itiki ivuye he, nabuze na pasiporo, nashitsa ninyegeje nje kwiyereka ubutegetsi, sinzoba nifatishijeho. Ahubwo ico ni kibazo leta igomba kwicarira, kuko abana b'u Burundi barashwiragiye nk'abana b'imbeba batagira kibyarwa kubera ubwo bukene, kubera ibyo bibazo, kubera igihe turimo kigoye. Ntuzoja kwiyereka umu ambassadeur ntaho uzona cyaye kugira ngo umushikire, ntibikunda. Nawe azokubaza impamvu waje acana gukaptura gufatisha ubutegetsi ati subira mu gihugu. Ni ibintu byinshi vraiment byinyegeje inyuma, kandi ico gihugu uzojamwo kizoba ari kibazo n'ubundi ni bya bibazo. Uzosubira ugire gute watakaje na yatike n'ibindi byinshi ntawe vuga ngo bimare bwana, twota umwanya muremure. Ariko leta tuyitera kamo nirabe ibi bibazo, muyishikirize ibibazo by'abantu bagowe muri ubu buryo, aho kuja kwiyahurira hanze bigishe kurema ubuzi.
icya kabiri kuko hanze hari mu buryo bwo gupagasa umuntu akaronka icyo aronka kandi icyo aronse kigaruka guteza imbere Burundi nibabyumva abo bategetsi kigaruka guteza imbere Burundi nta murundi yubaka hanze atarubaka iwabo nta murundi ateza imbere uwundi ateza imbere umurundi wabo nta murundi afasha w'inyuma atarafasha mwene wabo ayo mafaranga agaruka kuri ni murabe abahiriwe bakaja mu makambi y'impunzi bakagira amahigwe yo kuronka ubuhungiro bwa gatatu ibyo twita resettlement murabe ingene bubatse ubwo Burundi ubu nibo basigaye baganira n'abategetsi bakabaha imigambi nimukore gutya kuko bari muri Amerika za Canada za Norvege za Suisse za Swede za ahantu henshi ni ukuvuga ngo gerageza mutera kama Barundi abarongozi babyumve baho uburyo abantu bagende gupagasa za Australia hari abantu benshi bubatse Burundi cyane n'ibindi bihugu baje gupagasa mu buryo bwo korosha amapassport no mu buryo bwo kubwira abo ambassadeur n'abari mu makonsila y'ibihugu bitandukanye umurundi nashikana agende yiripotinge nujya mu konsila amumenye kugira ngo amufashe ibibazo bimwe bimwe ashobora kumufasha niho abo bantu bagira n'agaciro mu bihugu bagiyemo bazi ko bafise n'ubuserukizi ubundi abari hanze nuko mwe mutariyo bafashwe nabi cyane benshi barayicwa abandi kubera kutagira ikivugira ariko akemera kiyahura ko no mu Burundi naho no gupfa murakoze Imana bongera umugisha mwihangane mvuze byinshi ariko byari bikenewe ibi bintu tugomba gusantraliza ubutegetsi mu gihugu cyose abantu bose intara zose imiryango yose hanyuma tukiga ingene abagowe bafashwa na leta uko twaronse uburyo bwo kuja muri leta tukayivugira tukayikora se Barundi agomba kuraba inzego zose mu mihingo yose nta gihugu kibura abashomera ariko tukagerageza Abarundi nibo benshi bakiyahura bagaca mu mazi ugasanga bagiye Mayotte hariya mu Bufaransa nta dokima nimwe afise barabikora kubera amagorwa kubera amagorwa baba bafise none usanga nyine bifumbereje nk'abana batagira shebuja nk'abana batagira se nk'imfubyi zitagira imiryango kubera ko bararabana n'imiryango yabasomesheje bakumva amarira ntafise icepfo ca ruguru murabe imisoro i Burundi ntiyaheza ariko benshi bagiye hanze kubera ibyo bibazo mbega ubona barongoro baba gikora mariage ari bangahe ayikora ate ahereye hehe urumva rero hari ibintu leta igomba guhindura mu gufasha abantu ayandi maleta bageze ku nzego z'uko bafasha imisore kugira amamariage no kurondera proje zo kubateza imbere ibintu nk'ibyo onye rero nibagerageze bagabanye borohereza abantu ibintu by'amapasiporo nimba ahandi biri ku mafaranga make ugapfa umuzingana viza aho bari hari visa ubu twari dufise n'amahirwe yuko muri East Africa Community nta visa ni ukubitiraho kashe kigendera ukipfira nabi bwari uburyo bwiza bwo kureka abantu bakaja kwipfira nabi kugira ngo bateze imbere igihugu yego benshi bashosohotse igihugu babafata muratorotse mu Burundi nta kintu kihari nta buzi buriko buratanga n'uwize nta kazi abona n'ubutize nta kazi abona amatongo yaraze abantu bagwiriye aho kubafasha ngo basohoke mu bihugu bigifise ubuzi bakore bagaruke guteza imbere igihugu ahubwo bakabana amapasiporo akaja ku mafaranga y'umurengera amaze uja ku mafaranga y'umurengera agatangirwa i Bujumbura muri pafi honyene niba pasiporo y'ibihumbi 300 niba ari ibihumbi 250 umuntu adashobora kwironkera kugira ngo ayironke akatanga miliyoni 2 biturira wa murongo udashoboka ama exigence ama condition akaba menshi aho ugenda utanga ugasanga pasiporo yironse ku mahera ngo miliyoni wishuye hatarimwo aho waryamye hatarimwo ya zangendo akora urumva hatarimwo kuronka
y'amatestation mu makomine yo muri meri n'ibindi byinshi nuko barabihanitse kugira ngo abantu babohegwe mu gihugu mu buryo butari bwiza. Tera kama igihugu, twe turakunda igihugu cacu, turagikunda, turakunda indongozi, ariko aho bitera tukigomba kuhakosora, tukavuga ngo aha nibigende gutya. Mwe mwavuze ngo nta mategeko mushinga muri hepfo ya nyumba kumi. Mwebwe ku mamedia yanyu ahubwo muraba boss, muraba abagramwana. Murashobora no kuvuga na president akavyumva akavuga ati aba bana baravuze, ariko hari ikintu cyo hinduka kubera ijwi ryanyu rishika kure. Murabagramwana burya muraba patron bakomeye, ntimwikengere. Ntufata itegeko, ku itegeko rijana n'igihano nguhane, ariko itegeko ryanyu ni expression, ni libre d'expression, droit d'expression, liberté de l'expression. Nukuvuga ngo mutanga expression, imvugo uyumvise ishobora kumukosora, ishobora kumukura ikamushira handi. Nivyo murakoze, nagomba kubashigikira muri ubwo buryo, ntimwikengere, ahubwo murakomeye. Ariko ibi byumviro nibigende bishikaho byagomba kuja, kumbure bazobona sukubasuzugura, sukubanga, ariko igihugu turagifashanya twese kugitwara kugira ngo kije mu buryo bwiza, mu murongo mwiza. Ibyumviro bibaye byinshi, harimo ibyo tukuramwo n'ibyo dushira ku murongo, cyangwa bimwe tukabiteranya n'ibindi bikabyara ikintu. Murakoze cyane, Imana ibongere umugisha.